umutekano ntukuye na gatonya nivyo bitera amakenga kuko umengo kera murazi yuko bavuga bati inyabutatu zijanye n'ibibazo by'umutekano bavuga ati abajejwe umutekano abajejwe intwaro n'abanyagihugu no munsi mu ngagara cangaha mu Kinindo abantu bavuga ati katwirarire iyo mumaze kugorora abapolisi baca baza ngo ntimwirarire iyo abantu bamaze gufita amakenga ntibizigira intwaro ntibizigira abapolisi byiza nuko bareka bakirarira abo bapolisi bakaraba yuko muri abo baraririye ari umuntu atarangwanya umutekano ubwo y'abantu batizigiye abajinga umutekano bamwe cyane cyane ko twumva harimo abajinga umutekano bataye umurongo abo bafata biba aho usanga bari kumwe nabo bajije umupolisi bataye umurongo bavuga ko ari bose ivyo rero bimaze kumera gutyo byerekana yuko kumbura ikintu kiri kirateguka kuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugomba kwirarira uwabuza ko birarira kubira iki batubwira ko ari imodoka ziza zikarandura ubugozi bashizeho byerekana yuko umutekano udakwiye mu gihugu ibi by'ibigwanisho bavuga twagira ati bagire amatohoza ahantu hatari umutekano ukwiye cyane cyane iyo abanyagihugu babona yuko hari abantu bava hirya no hino bavuga ngo abantu ngo nabarondera akazi ubwa mbere abantu 50 baraza atanumwe abazi bakavuga ngo baje kurondera akazi haza umwe akazi isizeni iri mu mugamba ari kawa yeze boza kurondera akazi kisizeni yikawa 50 bazana abantu bari ku mugambi kandi ngena rero baca babishirira ntibabazane ngo bababaze ngo baberekane byerekana yuko ari ibintu kumbure biko birapfundikwa ahantu tutazi bwataciza bigamije ahubwo kungabanya